Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezweho ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahari amakuru tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku vyo Pacifique Ninahazwe ahejeje kugaruka ko cane birabana n'uyu munsi w'igenekerezo ya gatanu Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Kuri uno munsi iri genekerezo riba ari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Pacifique uti umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi umaze iki mu Burundi? Ese kubera iki Ndayishimiye atacerekwa ivy'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi? Ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ntaho twowita umunsi mukuru w'ikinyoma ntitwoba twihenze. Muti gute? Ivyo nivyo tugiye kugaruka ko cane Pacifique Ninahazwe agaruka ku karenganyo ku gutanga amabanga mu nzego nkuru z'igihugu binyuranyije n'ivyayo masezerano avuga. Imbere ko tugaruka ku vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe, reka tubanze tubageze ko imyaka 34 iraheze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi afatwa nk'umuvyeyi w'ayandi masezerano. Aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi niyo masezerano ya mbere aboneka nk'ayafise agaciro mu buzima bw'igihugu nk'uko ubikurikira. Aya niyo masezerano afise itariki himbarizwa ko n'igihugu buri mwaka itariki ya gatanu Ruhuhuma, akaririmbwa bose bafatanye mu minwe. Niyo masezerano afise icibutso ku musozi wa Vugizo mu ntara ya Bujumbura. Aya kandi niyo masezerano afise ibendera rikunze kuba riri kumwe n'iry'igihugu akagira n'ururirimbo. Niyo masezerano kandi yonyene ari mu ndahiro z'indongozi zigira zije mu nzego z'igihugu, uhereye ku mukuru w'igihugu, icegera ciwe, abashikiranganji, intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abajejwe imigwi y'igihugu bakunze kwita Komite Nationale. Imbere yuko tubageza ko ivyibi, reka tubanze tubasigure ko aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi ariyo agaragaza neza ingene buri bwoko bugomba kuba buserukiwe mu mabanga, yoba abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa. Muri ano makuru muraza kutwihanganira dukoreshe cane ibivugwa kuri aya moko, aho muza kumvirizamwo cane izina ubwoko bw'abahutu bugaruka, ubw'abatutsi ndetse n'ubw'abatwa, vyose ntimuze gucikanwa. Ibimenyetso rero vy'ubumwe bw'abarundi ngo biriko birafutwa iruhande y'umukuru w'igihugu nk'uko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Kuva hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe, ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryama riri hafi y'umukuru w'igihugu, co kimwe n'ibendera ry'Uburundi. Kuva kuri Perezida Buyoya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe gushika kuri Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2020 vyamye bimeze gutyo. Mu ntango Perezida Ndayishimiye yaravyubahirije, ariko buke yateye akuraho ibendera ry'ubumwe. Ubu niyo ashikirije ijambo abarundi bose abahagatiwe n'amabendera abiri y'igihugu. Ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryaranyitse. Iyo ariko arakoresha inama y'abashikiranganji, iyo ariko arakira abashitsi, Ndayishimiye abakikujwe n'amabendera abiri y'igihugu, iry'ubumwe ryaragiye. Ubu rero ni ubutumwa butabesha. Ndayishimiye ntiyemera ubumwe bw'abarundi, ngo ibimenyetso vyabwo biramushisha, ariko mu mvugo abwamiza mu kanwa. Ngo Ntare House n'ibiro vyanje rero Ndayishimiye birangwa n'ikumira rifatiye ku bwoko. Pacifique Ninahazwe arabandanya agira ati: umukuru w'igihugu afise abayobozi bishikira batatu, harimwo chef de cabinet civile, chef de cabinet civile militaire ndetse na chef de cabinet civile murantunge ndetse na chef de cabinet police. Chef de cabinet civile aranafise icegera. Abo bose bava mu bwoko bumwe n'umukuru w'igihugu. Bakuru b'ibiro vy'umukuru w'igihugu nabo mu biro kwa Njere Ndayishimiye nka bose ni abahutu. Abagendanyi b'umukuru w'igihugu, garde corps ndetse na chef du protocole, abajejwe ibigega n'abandi bose bamwegereye cane usanga bava mu bwoko bwiwe. Kuri ico ca mbere aratandukanye rwose na Perezida Nkurunziza, kuko ngo ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza wasanga uwujejwe amabanga amwegere n'icegera ciwe badasangiye ubwoko. Inzego zihambaye kandi zegukira ibiro vy'umukuru w'igihugu harimwo BRB, ARCT, SNL. Aho ngaha akaba ari urwego rw'iperereza, inama nkuru y'umutekano,
Secretariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature n'izindi nzego usanga zose zitwagwa n'abahutu. Aka ni akarorero kabi rero cyane gatangwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Inzego z'igihugu rero zitera ziharizwa n'ubwoko bumwe. Umukuru w'igihugu n'umukuru wa leta y'u Burundi basangiye ubwoko. Imbere ya Perezida Ndayishimiye ikintu nk'iki caheruka kubaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'umunani, aho umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere bari basangiye ubwoko. Izindi ntwaro zose yoba ku ya Petero Buyoya, Melchior Ndadaye, Sylvestre Ntaryamira, Ntibantunganya na Buyoya kandi zashizeho umushikiranganji wa mbere adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Mu ntwaro z'inyuma y'amasezerano ya Arusha naho umukuru w'igihugu yategerezwa kugena icegera ciwe ca mbere badasangiye ubwoko kandi gifise ububasha ku nzego za politike n'iz'umutekano. Buyoya, Ndayizeye na Nkurunziza aba bose baravyubahirije. Ku ntwaro Ndayishimiye hariho icegera c'umukuru w'igihugu ameze nk'ishugwe ryo mu nzu atana kimwe acejwe mu gihugu. Pacifique Nahazwe uti ahandi haboneka ikumira rifatiye ku moko ni mu nzego ziri mu gihugu hagati. Kuri baburamatari b'intara 18 abatutsi ni babiri gusa, harimwo urongoye intara ya Bururi ndetse n'intara ya Mwaro. Hari abavuga ko na buramatari wa Ruyigi yoba ari umututsikazi, abandi bo bakabihakana. Ico bikoze muri urwo rwego abatutsi baserukiye ku rugero ruri munsi ya 20%. Mu burongozi bw'indero, amagara y'abantu n'uburimyi ni gake hari abatutsi barenga 2 kuri 18 bajejwe kurongora ivyo bisata. No mu makomine bimeze gutyo. Abakuru b'indero muri za komine canke abaganga barongoye ama district sanitaire nka bose ni abahutu. Abatwara iperereza mu ntara z'u Burundi uko ari 18 bose ni abahutu. Igisata kikivugwamwo abahutu n'abatutsi ni mu gisirikare, aho umukuru w'ikambi usanga adasangiye ubwoko n'icegera ciwe. Ariko no ngaho nta kambi ihambaye, yaba ikambi y'igipolisi gicungera umukuru w'igihugu, police militaire, Kamuha ndetse n'ikambi ya Mwaro n'izindi gishobora guhabwa umukuru w'umututsi. Henshi biravugwa ko iyo komanda ari umututsi usanga ashobora guhabwa amategeko n'umusuzi officier de corps yahoze agwana muri CNDD FDD. Ngabaho azi ko acunzwe kandi ko atabubasha afise. Abasoda bahoze bagwana muri CNDD FDD barafise ishiramwe bahuriramo ryitwa Nonoka bagiramwo politike mu gihe bibujijwe ko abasirikare baja muri politike. Ikimenyamenya hangaha nuko umusoda murantunge kandi ikimenyamenya nuko umusoda yahoze agwana muri CNDD FDD atanga imihoho mu gisoda bukeye agaca ahabwa kurongora CNDD FDD. Ivyo birerekana rero ko bagumye barekuriwe kuba muri politike. Haravugwa kandi amacakubiri akoreshwa mu kurungika abasirikare b'u Burundi baja kugwana na M23 mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umugwi munini w'abarungikwa kugwana na abasirikare b'abatutsi, abahutu bake bake barungikwayo baba bagwiriyemwo abahoze bagwana muri FNL. Kuko abahutu barungikwayo baba bagwiriyemwo abahoze bagwana muri FNL. Abasoda bahoze bagwana muri CNDD FDD ngo barakingirwa cane. Ni nayo mpamvu benshi mu basoda bagwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo usanga ari abatutsi. Ivyo vyifashe gutyo kandi mu gihe ibiharuro vy'ibanga duherutse gukura mu gisirikare vyemeza ko abatutsi basigaye baserukiwe mu gisirikare ku rwego rwa 37%. Ntivyumvikana rero ingene baba bake ariko akaba ari bo baba benshi ku rugamba. Naho kandi Pacifique Nahazwe abandanya avuga ko hoba hari amacakubiri mu kwibuka ivyago vya kahise. Kuva Evariste Ndayishimiye aje ku butegetsi, kirazira kwibuka abanyeshuri b'abatutsi 150 batuririwe muri Lycée Kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Iryo shuri kandi riri hafi yaho Evariste Ndayishimiye avuka. Hari n'abavuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe Evariste Ndayishimiye ari muhira mu karuhuko. Mu Ntamatama hari abavuga ko yoba yarabugizemwo uruhara, ariko ibi ntituvyemeza. Nta matohoza avyemeza arakorwa. Ico bikoze imbere yuko aza ku butegetsi, abavyeyi baraja kwibuka abana babo batuririwe kuva aje kirazira. Ariko ntikibuza ko ashigikira kwibuka ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu.
akaba nta macakubiri yibonekeza. Pacifique arabandanya agira ati aya macakubiri kandi aranaboneka mu bikorwa vy'umurwi severe, uyu akaba ari wa murwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abanyagihugu. Pacifique akabandanya agira ati biribonekeza muri severi aho amabi yakorewe abahutu muri kahise ashigwa imbere, ariko amabi yakorewe abatutsi agafatwa ko ataco avuze. Amacakubiri nk'ayo kandi araboneka mu kwibuka umugwanyi, ni ukuvuga abahoze bagwana muri CNDD-FDD ariko abahoze bagwana muri FNL, mu yindi mihari no mu gisirikare cy'u Burundi bo umengo ntibigeze bagwanira igihugu. Akibaza uti none ubumwe buvugwa buri hehe mu gihe kahise kacu kadafise agaciro kangana kuri twese? Amacakubiri kandi afatiye ku vyumviro vya politike yo gageze ku rugero rutagira izina. Umuseneri ayoboka Agathon Rwasa nta burenganzira na buke afise mu Burundi. Kirazira ko abaseneri bo kwa Rwasa bahabwa amabanga y'ubuyobozi mu gihugu. Nta shure, nta bitaro, nta urongoye indero mu ntara, nta mabanga muri leta, nta buserukizi bw'u Burundi bashobora gukoramwo. Niyo hageze gutanga ubuzi umuntu amenyekanye ko ari umuseneri wa Rwasa, naho yoba uwa mbere mu kibazo ntashobora kuronka akazi. Aho bimeze gutyo kandi ni benshi muri bo ari abahutu. Benshi baranagwanye ngo bakureho akarenganyo kabaye mu ntwaro za kera. Abaseneri ba Rwasa bisa nuko badafise uburenganzira bwo kubaho, aho ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushakiye ngo burabanyuruza, burabica, burabapfunga atacamira. Ntibagira aho bitwara na hamwe. Abanywanyi ba seneri ya Rwasa bisa nuko atari abarundi buzuye, ngo umengo ni abasavyi b'indaro mu gihugu. Ngo mbega kwerekana akarenganyo ko bari ugukora amacakubiri? Pacifique ati mu ntwaro zaheze iyo bavuze ko umuntu ari umunyamacakubiri yaba ari umuhutu yubaka kwerekana ingene abahutu hari murantunge. Mu ntwaro zaheze iyo bavuze ko umuntu ari umunyamacakubiri yaba ari umuhutu yubaka kwerekana ingene abahutu hari abakumiriwe mu nzego z'igihugu. Umuhutu yinumiye akabana n'agahinda ariko ntavuge, uwo yaba ari umuhutu mwiza. Mu ntwaro y'uno munsi umututsi yubaka kwerekana akarenganyo gakorerwa abatutsi canke abahutu batari muri CNDD-FDD nawe aca yitwa umuhima canke umunyamacakubiri. Umututsi yuzuye agahinda ariko akaguma numye yitwa umututsi mwiza. Ngo ntabwo kwerekana akarenganyo ari byo bigira umuntu umunyamacakubiri, sivyo namba. Uwerekana akarenganyo aba yipfuza ko gakosorwa. Umunyamacakubiri ni umutegetsi akumira abo badasangiye ubwoko n'ivyiyumviro. Abatutsi batwaye bakumira abahutu bari abanyamacakubiri, n'abahutu batwara bakumira abatutsi ni abanyamacakubiri, nta gutinya kubivuga. Muti none mu bintu bimeze gutyo duhendana ibiki ngo turiko duhimbaza ubumwe bw'abarundi mu gihe no kubivuga gusa ari ingorane? Ngo niyo mpamvu uyu munsi ndawufata nk'umunsi wo guhimbaza ikinyoma mu Burundi, nk'uko Pacifique Nahazwe wewe abitangaza ko uyu munsi ari bufate nk'umunsi wo guhimbaza ikinyoma mu Burundi. Gushaka kumenya ko hariho ubumwe naho ijambo abadasangiye ubwoko n'abatwara be n'abatari muri CNDD-FDD babaze ko bumva budakumiriwe, nibwo buzoba ari ubumwe. Ariko ubumwe buhimbazwa n'ukumira abandi ni ikinyoma, ni uruhendo. Ivyo bikaba bitangajwe na Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu FOCODE kuri uyu munsi igenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'2025. Nk'uko natanguye mbivuga, imyaka 34 iraheze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi afatwa nk'umuvyeyi w'ayandi masezerano. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi niyo masezerano ya mbere aboneka nk'ayafise agaciro mu buzima bw'igihugu nk'uko bikurikira. Ni amasezerano afise itariki ahimbarizwa ko n'igihugu buri mwaka itariki ya 5 Ruhuhuma akaririmbwa bose bafatanye mu minwe. Ni amasezerano kandi afise icibutso ku musozi wa Vugizo mu ntara ya Bujumbura, akaba ariyo masezerano afise ibendera rikunze kuba riri kumwe n'iry'igihugu akagira ururirimbo. Nk'uko nabigarutse ko niyo masezerano yonyene ari mu ndahiro z'indongozi zigira zije mu nzego z'igihugu zihambaye, uhereye ku mukuru w'igihugu, icegera ciwe, abashikiranganji, intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi hamwe n'abajejwe imigwi y'igihugu bakunze kwita Komite Nationale. Tubutse kandi ko hasanzwe hari ayandi masezerano nk'amasezerano y'Arusha, amasezerano yo guhagarika intambara, ariko y'ubumwe bw'abarundi niyaboneka nk'ayahabwa agaciro kurusha ayandi. Mu ruririmbo rw'ayo masezerano hagarukamwo ubumwe bwaranze abarundi bo hambere, aho rutangura gukurikira:
ubumwe bw'abarundi umuheto w'abasokuru wadusubije intahe, soko ridakama uburaro n'uburamuko bw'abato n'abakuze. Nk'umurundi yiyemera rero, wumvise ubumwe bw'abarundi ese uratahura iki? Ugendeye kuri izi nsiguro tubaye canke ku vyatangajwe na Pacifique Nahazwe biriko vyibonekeza muri ino misi. Gira ico ushikirije muri komanteri, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'adushikiriza, usange izo ari makuru bagenzi aho bari hose, kandi kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.